Rifa Films Company, breaking boundaries. Karibu. So long. Karibu mume wangu. I'm so happy to see you. Like nimekumiss sana baby wangu. Oh, me too happy. Wow. Wait. Siamini macho yangu ni wewe ama naota? Ni mimi kama unavyoniona. Habari za siku nyingi. Hapana. Karibu kwanza mume wangu. Karibu muziki. Nasikia nina mengi ya kukuuliza. Huyu hapa ni mgeni wetu. Anaitwa Fiko, ni mgonjwa wa macho. Ili usigavuge Kiswahili chenshi kusomba. Wajubis. Karibu sana mgeni. Na mimi kwa majina naitwa Eric. Na nafurahi sana kufahamu. Hapo pole sana kwa aliyokutokea. Pole sana kabisa. Shukran jazil. Unajua Kiswahili? Yeah, of course. Wow. Nimetembea East Africa, nimeenda Kenya, nimeenda Bongo. Yeah, vizuri kutembea. Ukitembea unafunguka akili. Akata gurusi nikamenyea kugeza. Yes, my wife. Honestly, I missed you so much. But why did you come without telling me? Unajua ni kipenzi changu cha moyo. Na kila siku mapenzi unoga yakiwemo surprise kidogo. Yeah. Hiyo ni ukweli. Lakini mpenzi, ingekuwa vizuri zaidi ungeniambia nikajiandaa. Ibaze nk'uyu usanga atari honde cyangwa ugasanga sina sasha. Numva ko nako maramarira amaso yawe. Okay, reka ndakumenyesha. Tusha. Hello, sweetheart. I'm on my way in the Jukurawa. Please prepare the bed. Ah non, pas aujourd'hui. Je suis occupée par le travail du soir. Ndari rondo. Urumva ntiwarushaka kumbura. Sheri sivyo rukuri. Nenda gukumbuye kuburyo bwo nari naramaze kwiyumvira ko igihe nzobanza kukuruhisha ukaza kuntora ku kazi amukanzugurukana igisagara cyose. Ariko nyene wansize kubera coach una surprise. That is But anyway, Raz, you know what? You are so beautiful and I still love you. Can you imagine Tanzania yose nigiye namaze nta mukobwa numwe nabonye musa. Uri unique. Oh, kweli? Oh, I love you too. Come. Mzee, karibu. Karibu sana. Asante mzee. Hivi mzee, hauna habari? Hivi unafahamu kwamba
ile nyumba tayari ipo kwenye mikono ya benki. Hayo makuru yakuye. Nani kakwambia hizo habari? Mzee, taarifa hizi nimezitoa mtaani. Maana huko mtaani nimekutana madalali. Hao madalali ndio walikuwa wakiongelea kuhusiana na hiyo issue. Wakomisioneri. Wanataka kuiuza? Sio kwamba eti wanataka kuiuza. Yaani nimesikia kwamba nyumba ile tayari ipo kwenye mikono ya benki. None Fiko yo bafise undi umuntu amufasha ntazi. Cyane wewe warambishe ni yaho. Mzee, hicho kitu hata mimi pia nilijifikiria kwamba inawezekana kuna mtu ambaye yupo nyuma yake. Kwa sababu hayupo peke yake. Oya. Muri familia nta numwe asigaranye. Naratohoje ndabaza neza. Fiko muri familia yiwe nta numwe asigaranye. Bivana kujya kuntu Fiko ise yari boss atunze cyane. Ariko asa guhomba. Burya rero se wa Fiko yapfuye afise amadeni menshi cyane. Afise amadeni y'abantu benshi gose. Byari byose nicyo gituma ubona Fiko ari imbwa. Ari kibwa atacashoboye. Kiretse nivyo. Gusa ndiko ndibaza birafise amakenga. Birimo amakenga ivyo bintu. Ndibaza Fiko nimba kweri ari impumyi. Abahe abana nande byifashe gute? Kwa hiyo mzee, unataka kuniambia kwamba katika familia yao amebaki peke yake? Kwa sababu hainiingia akilini kabisa ni inawezekanaje, kwa sababu mimi siku ile nilijivunia mimi mwenyewe kwamba amekuwa tayari ni kipofu. Haoni. Okay. Tutaendelea kutafuta na kuchua habari nzuri za ukweli. Nacho. Bon. Reka mbandanye je nikorera ibyo tuzobirabira umwanya ukwiye. Mzee. Urakoze cyane. Ya, ndo nilikuwa nakufikishia tu hizo taarifa. Mimi naomba niondoke mzee. Lakini unajua kwamba wewe ndio tajiri wangu, wewe ndio bosi wangu mzee. Hauwezi ukaniacha nikaondoka hivi hivi. Ungeangalia angalau basi nipate hata nauli. Sasa wewe si uko na gari, si taxi mene. Kumbuka kwamba hata gari inakunywa mafuta mzee wangu. Hello, Mr. Fiko. Yes, hello. Nimeze gute batirano? Ewa, nako notakazuba ngaha. Biri gute none? Ndashima kweli. Ndashima. Nari nsohotse. Je, madame yarambwiye ibyakubayeko. Nukuri birababaje. Kandi ikintu cyoroshe. Gusa umuntu hayibura ubumuga avuye ku isi. Kweli. Eko cyo no gusaba no kutokwihebura. Kuko ikintu cyose bisaba kwihangana, ukiyakira, ukanakimenyera. Ukamenya ukuntu diringa naco. Sha, nukuri cyane kwindashimye ko namuntu ntahura. Uyu muryango w'urukundo nimwe nk'uwi wanyu. Sha, biragoye kuboneka kuri ino si ya none. Kuko ndabizi neza nk'ubu hariho inshuti mfise. Nubwo zomenya yuko mfise ubumuga zitokwiga zinyikoza, ariko mbwira abantu kuri mwaramfashije mumba hafi kandi mutanze. Sha, numva mfise amatsiko kweri yo kubabona, tukaza turaganira amaso ku yandi. Gusa ntacyo vuba ndakira je ndazi bizogenda neza. Yego. Imana izobikora. Yeah. Fiko. Nta mpamvu yo kudafashanya. Kuko je nakuze mbona mama rera n'abana tutazi.
kandi bikamuhimbara. Si nivyo gusa, mbere baramaze no kumukorera n'ibintu twari tutaramukorera. N'inzu ya mbere abamwo yayubakiwe n'umwana yareze atavyaye. Can you imagine? Wow. So ni wiha amahoro twese uzogufasha mu buryo dushoboye kandi humura ndami n'umwana mwiza pe. Umwana mwiza nta kibazo. Sha ariko umwana mwiza n'umwana mwiza kwe. Burya abadamu nk'ujya ufise. Shagira ngo baboneka rimwe mu kinjana. Reko rega simbira ko abaje baturaza gusubira. Nkumva ndaguherekeje tu Oya nta cyo. Ikintu cyose no kwizera Imana. Yeah. Sawa sawa. Sawa. Birofa biragwira kwere. Ego kwere. Mbe ndakubaze. Inyuma yuko bavuga yuko wewe ugendana ubumuga bwo kutabona. Si ubwo gusa. Ahubwo sanze ugendana n'ubumuga bwo kugendana gacenga mu bwonko hawe ni harimo haratembera neza muri sereva amaraso ntayo mariruka uko bikwiye. Mbeho wowe utabona bisigura ko n'ikiyiko kitazi gutumbereye umuntu uri hama nguheze ngurye uraja ngaho kubera imisosi baba yiguteze ntuzibeyi ntuzi kuntu umuntu agenda mu mbabura gahaga imyotse kagirane we wumva komeza bakubwira ngo icaruje ugahushagurika ukigira utuntu nkuko mengura ikintu nyene kitagira epfo na ruguru ugaca ugisaha ego kwere wanga bare wibaza ngo ntubona ndazi kubona ubwo n'ugwenge wigirishije bwo kugira uza gusaba mu mpago z'abantu n'imbinzara yari yakwishe kugira uronke ukuntu uzurafungura uce wigirishe ngo ngenda n'ubumuga bwo kutabona wigire magorwa turabizi nuko musaba turabizi turabizi Mawuji nukuri jengize ikibazo vuba sinamenyera buno buzira ariko ntacyo nukuri je ndakwijeje yuko vuba cyane nzomenya ibyo ncumbagirisha buno bumuga bwanje. nuko mwaba mwabigenjeje aho rero urindiriye hahera iminsi ibiri ukivuga ngo wakize kumbe ushaka akazi ngaha mabuja ntako atagize ngo anyirukanishe ngaha ariko byarase je na bosi turipata na pata ntituvana ko turumvikana ndazi yuko mabuja guma yigirisha utuntu n'utundi kugira jewe banyirukana azana abantu b'abahungu ngaha yikorere misiyo yiwiwe y'ibintu yagambiriye gukora je ntari mwaruno rugo kashare kakuburasama ngaho umusi wamenya agaciro kiyinja ukareka nayo manyanga ukamenya yuko umuntu afungura ari uko yakoze niho utazoza urihushagirisha imisose nk'uko bwaburira uhaze mukagwana uza kuyaya atasira Between the noise and the rush of days, there's a quiet place where love stays, where your name feels safe to say, and every fear just fades away. I've chased the sun, I've fought the rain, learned the beauty inside the pain, but nothing heals me quite the same as you calling out my name. In a world that's always moving fast,
make every moment last. This is where love stays, in your eyes, in every truth, in every lie, in broken words and soft goodbyes. Love survives through open skies and cloudy days, through all the times we lost our way. My heart will always choose this place. This is where love stays. Wewe ibiki kugira ngo utakaze control nguko. Wewe ivyo wapi? Ibi ibiki kugira. Wabaye iki? I really don't know how to explain myself. But please forgive me. It will never happen again. Please. But please say something. Babe. Say something. Please. Oya. Ntumbwiye ngo ntibizosubira ko n'ubu vyabaye atavyana niteze. Okay. Reka basi nirengagiza ivyo kuborekwa. Ariko none ijya condom uza kwinsobanurira gute? Am I not a good wife to you? Did you leave home just to be with other women? Utazi niyo bavundurukanye, utazi n'ingwara bagwaye.
Canke urushatse kunyereka ko wikingira kugira ngo uzane condom itabuye mu ishati yawe. Honestly, Gina, I don't know nothing about what you're saying. Really, I'm telling you. Umva wimenya gute? Kuba widroze wabore wacitse amazi. Umugabo nakunze se ndiko ndabona amaso yanje. She, uriyibuka uri kuransengera. Uribuka ama challenges yose twahuye nayo. Ingene yose twayasenyeye ku mavi dusenga. Ikibazo cyose twagira, twaba turiko turasengera hamwe kandi byose tukabinesha. Ariko ukeneye ko twama turiko turashwana gusa. Amahanga arahindura kweli. Ariko mviriza ndakubwira ikintu kimwe. Umugabo nemeye kubana nawe ubuzima bwose. Simaraye. Never. My wife. Umuntu wanyu yari yazimiye ngunda mu nsanga. Rakoze. Sawa sawa. Urakoze. Yego. Ariko wenda kubwiye. Ubona wewe ko ngahura umuntu ashaho dukwegera ivyago kweye. Cyendera nteramiye ikintu mengo nteramiye umushinga naye wanje mu rugo. Wenga hano bana wewe ko ushaka ko twinjira mu kigandaro kubera wowe ubujuju bw'iwawe. Ari wowe wiyahuye. Wena ubona ko uzapfa ari wowe wiyahuye kweye. Ikibabaje nuko nzanirirwa nozi ivyombo ngaha abantu baje mu kigandaro biriwe bararira ko kubera wewe. Urumva rero ndavuga ntunanyishura. Ndazi ndakubwira impamvu wewe umeze uko. Impamvu wahumye. Usanganya ko wawe yagusamye amatara yacitse. Niyo mpamvu n'ubugoryi bwose n'ubuhumyi bwose bwaciye bugushikira. Uvuze gute? Mvuze gute? Icyo utumva n'igihe. Mvuze impamvu we nta n'ubwenge bukwiye ufise. N'impamvu we wahumye n'ukubera uburofa. Urikuvuga gute? Urikuvuga gute? Umva kwikira. Ukuranyuma. Owe nubwo ndi impumyi. Ukuranyuma. Nubwo ndi impumyi wewe nibaze ko hari ico ngira ukuranyuma. Ukuranyuma. Umva nawe ngira. Wewe no munsi. Unyubahe aho mbonye mpagaze ntubegere no kwiga. Wanyumvise? Wanyumvise? Hewe, genda kubwire wewe